yagiye niko azogaruka. Kandi akiri kumwe nabo yari yarababwiye ko azogenda kwa data, hanyuma bakamubaza ngo twereke so, arababwira ati jewe ndi muri data, data ari muri jewe. Arongera arababwira ngo burya bimuhira kwa data hari amazu menshi, iyo ataba adahari nabibabwira. Arababwira ngo ariko nzoza kubajana kugira ngo ahondi namwe muze muhabane nanje. Ivyo byose yabibabwira mu ntumbero yo kubamenyesha yuko ivyo ari byo byose azohava agenda. Arababwira ngo nzogaruka kubajana kugira ngo ahondi namwe muhabane nanje kuko ni heza cyane. Haleluya. Rero ubu Yesu yaragiye yicaye iburyo bwa data ariko aradusabira, aguma yamama, aguma hwamika uburake. Yesu ashimwe. Ariko umenye iki kintu yuko uko yagiye niko azogaruka. Azogaruka kutujana nkuko yabisezeranye. Yesu nta jambo yavuze na rimwe ritazoshika. Erega Yesu yari gushobora kugenda mu ijoro basinziriye, ariko yavuye hagati muri bo kugira ngo abereke ubushobozi bwiwe. Afise ubushobozi bw'ikimuntu, arafise n'ubushobozi bw'ubumana, araduzwa mu bushobozi bwiwe. Bariko baramuraba abamarayika rero barabaremesha bati uko nyene mu mubonye agiye, uko nyene abakuwemo niko azogaruka. Haleluya. Ureme na wewe uko Yesu yagiye azogaruka, burya azogaruka umunsi umwe. Kimwe gusa uyu munsi dukwiye kwibaza ngo mbega niyagaruka azosanga bimeze gute? Yesu yicaranye n'abigishwa biwe uwundi munsi abacira umugani w'umucamanza agabitanya. Wahabaye umugabo mu gisagara ntiyagira udusoni ku bantu, hanyuma ngo umunsi umwe umumama w'umupfakazi araza aramutakambira, raba ko woncira urubanza runkiza abansi banje. Hanyuma uwo mugabo arikabusha yigira uwejo. Wa mumama agumaza, ndakeneye jewe kuncira urubanza runkiza abansi banje, yigira uwejo. Hanyuma abonye yamusatiriye, wa mucamanza aravuga ati mugabo yemwe jewe naho natinya abantu, birakwiye ko ngira ico nkoze kugira uyu mumama ntazogumaza kungora. Hanyuma wa mucamanza aramucira urubanza rumukiza, ariko ntiyarumuciriye kubera yabishaka, yari yanka yuko aguma agaruka kumugora. Hanyuma Yesu arababwira ngo none ni muri Luka 18 umurongo wa mbere, ariko reka some mpereye ku murongo wa 4. Amara iminsi atemera, ariko hanyuma aribwira ati naho natinya Imana kandi singira isoni z'abantu, ariko kuko umupfakazi angoye ndamucira urubanza rumukiza ngo ntiyamaze imisi yose akanzigiriza. Kandi umwami Yesu aravuga ati nimwumve ibyo uyu mucamanza agabitanya. Umurongo w'indwi rero, none mbega Imana nizocira abo yatoranije urubanza rubakiza bayiborogera ku murango no mwijoro naho ibatevye? Umurongo w'umunani uravuga ngo ndababwira yuko izorubacira vuba, ariko umwana w'umuntu nihaza mbega azosanga ukwizera mwese?